Mwese mwahisemwo televiziyo Isanganiro kaze mu makuru tubashikiriza tuhere ku ngingo nkuru ziyageze. Abashinga amateka bamwe bariyamiriza igikorwa cy'abaranzi bita abakomisiyoneri babona ko ari bo ntandaro y'iduzwa ry'ibiciro ku maparcelle n'inzu. Muravyumva murano makuru. Mu gisata cy'ubutunzi ibanki nshasha igiye gutanguzwa mu Burundi n'abarundi bahurikiye mu ishyirahamwe y'abarundi bakorera hanze. Umutahe bagiye gutanguza murawumva murano makuru. Mu gisata cy'indero abanyeshuri buca bafungura amashuri bahamagarirwa kwipima bazotangura gupimwa umugera wa corona kuva ku igenekerezo rya 10 gushika ku igenekerezo rya 14 kuno kwezi. Muganga Jean Bosco Girukishaka avugira ubwo bushikiranganje akamenyesha ko bazoca baja mu ndaro bapima. Idonido ni mukanya sangwa ikaze. Igikorwa cyo gupima abanyeshuri umugera wa COVID-19 kizoba kuva ku magenekerezo ya 10 kuno kwezi gushika ku igenekerezo rya 14 za kuno kwezi. Byashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje ajejwe amagara y'abantu aho yaha ikiganiro télévision Isanganiro. Jean Bosco Girukishaka ahamagarira abanyeshuri kwipimisha kare. Jean Bosco Girukishaka yemeza kandi ko ibikoresho imiti n'abaganga bikwiye tumukurikire. Ingingo yarafashwe ko abanyeshuri bose bari mu ndaro bategerezwa kugenda bipimishije umugera wa coronavirus kandi bakerekana n'urupapuro kwerekana ko bipimishije. Akazoba rero harekuriwe kwinjira mu ndaro abazoba badafise uwo mugera kuko azoba bawufise nabo bazoca baheza bakavugwa. Ico kiringo rero cyo kwipimisha kikaba kitegekanije ku matariki yo kuva ku igenekerezo rya 10 z'ukwezi kw'icenda gushika ku igenekerezo rya 14 nyene uko kwezi nyene. Tukaba twumvira ko iyo minsi 5 ihagije kugira bose bashobore kuba barosa kandi ko kwipimisha kandi bitagoranye. Hanyuma nkuko munavyumva bikazotangura imbere yuko baja mu ishure ku munsi wa gatanu n'uwa gatandatu no kwa Mungu nyene bikabandanya no kuvuga bazotangura kwakira mu abaja mu ndari igenekerezo rya 12 natwe twazoba twatangwa igenekerezo rya 10 kugira tugerageze turabe ko benshi boshika ku ishure bamaze kwipimisha ntihagira abajayo batipimishije. Hariho tubaze twagiye turibonekeza mu igihe iyo ngingo yafatwa ubwa mbere mu gice ca gatatu cy'umwaka uheze. Ivyo rero twaragiye turavyisunga naho ico gihe twagiye turabitorera umuti kugira ubu bize bigende neza kuruta. Ubwa mbere nuko ubwa mbere twari twabahaye iminsi 3 gusa, twari twahereye ku munsi wa gatandatu tugira no kwa Mungu no kwa mbere, ariko mwumvise ubu ko twagize iminsi 5 duhere ku munsi wa gatanu twongere dushike no ku munsi wa kabiri. Kukijanye n'ibibanza naco tuwamenyesha yuko tuzopimira mu burere bwose bw'ubuvuzi mu gihugu cyose cy'u Burundi kugira umunyeshure yipimishe ahari hose. Abashinga amateka bamwe bariyamiriza igikorwa cy'abaranzi bita abakomisiyoneri. Kubgabo ngo nibo batuma iduzwa ry'ibiciro ku mazu n'amaparcelle. Umushikiranganje mu byajejwe harimo iterambere rusangi asaba gukorana hagati y'abo bashinga amateka n'intwaro kugira bahashe iyo ngendo. N'inkuru tubaza Medar niyo nkuru. Abaranzi abo benshi bita abakomisiyoneri ngo nibo ntandaro y'iduzwa ry'ibiciro haba kubagura amatongo gupangisha amazu canke amaparcelle. Mu gihe abashikiranganje batatu bariko bishura ku bibazo by'abatowe n'abanyagihugu, umushinga amateka Nkundwa na Bake Sylvain yamenyesheje ko igikorwa c'abo bakomisiyoneri kiri mu bitera imanza mu masentare. Ko dusanga ko abo bakomisiyoneri aribo bafatiye mbere
mu gushinga no mu gutanga impusha haba kugura cyangwa mu kugurisha ukamenga nibo bene amatongo. Ivyo navyo bikaba bitera n'imari bikaduza ibiciro vy'amaparcelle mbere ugasanga birateye n'imanza ahana hariya. Ngo hariho n'abajejwe intwaro rimwe na rimwe bigira abakomisiyoneri bagafata iya mbere mu gushinga ibiciro bishakiye. Umushinga amateka Barampama Nadine agasaba ko bafatirwa ibihano bikomeye. Kubijyanye n'abajejwe intwaro bigira abakomisiyoneri nibo batoteje abenegihugu, kuko iyo umuntu ashaka kugurisha cyangwa ashaka kugura nibo bambere baseruka bagacira ibiciro bashaka. Mbega abantu nta kuntu mwora kuko mubahasha. Kujya hatujijwe abakomisiyoneri b'ibitungwa ngo kuba komisiyoneri b'amazu ntivyoroshe kubahasha, ariko umushikiranganje mu vyajejwe harimo iterambere rusangi asaba gukorana n'abatowe n'abanyagihugu kugira bahashe abajejwe intwaro bigira abakomisiyoneri. Abakomisiyoneri b'ibitungwa byari byoroshe kubera yuko bibira mu masoko. Abarundi uko dusanzwe tumeze, iyo umuntu ari karagura inzu benshi bazigura mu ibanga. Biragoye rero kugira abo bantu uno munsi umuntu acamenya ati kanaka n'umukomisiyoneri w'inzu, ati kanaka n'umukomisiyoneri w'itongo. Ujeje intwaro arinza mu komisiyoneri by'ukuri ubona abavyeyi. Igihe mwamuturoboneye nahubwo muratujya kara kugira by'ukuri twashira umuvyeyi kuko ntazo bakira umuvyeyi. Mugabo dufatikanije namwe bwe mwatowe nibaza ko mudufasha kugira nabo nyene tubatuze, kuko ico twifuza nuko ata muntu numwe yojya ivyo atabiri icuya. Ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo iterambere rusangi bukaba bwatanguye guhasha bene abo baranzi bitwa abakomisiyoneri kuva mu ntango z'uno mwaka, aho abarenga 300 bafashwe. Mu gisata cy'ubutunzi, ishyirahamwe y'abarundi bakorera hanze y'igihugu rigiye gutanguza ibanki izo kwitwa Burundi Diaspora Gateway n'umutahe w'imiliyaridi 12 z'amafaranga y'amarundi. Mu kiganiro bamwe mu batanguje uwo mugambi bahaye abamenyesha makuru bavuze ko bifuza guteza imbere ibisata by'amahinguriro, inyubako n'ibindi. Kurikira Fabrice Manirakiza umwe muri bo. Ni banki rero izobikorera mu masekteri atandukanye cyane cyane aza gufasha b'abarundi bari hanze. Sekteri ya mbere twovuga ni sekteri yo gufinansa canke gushigikira imigambi canke ama projet maremare, ico bita financing long term projects. Sekteri ya kabiri izoba ari mu gushigikira canke gufinansa ama projet ari muri construction, muri infrastructure na housing, cyane social housing. Sekteri ya gatatu ni muri international trade, raw materials and goods, ibintu bijanye na import and export, kuko ivyo byose biri mu byo twagiye turabona ko hageze ko bikenewe kuko umugambi uje hageze. Sekteri ya kane ni industrialization, ikintu cyo kubaka amazine yo gutransforma ibifungurwa, ibitungwa, ivyo byose bijanye kuko bijanye n'iterambere riri muri iyo sekteri y'amazine. Sekteri ya gatanu ni money transfer. Iyo money transfer nayo ni uruja n'uruza rw'amafaranga. Naho twagiye turabivuga ko uyu mugambi ni w'aba diaspora. Nkuko ubu umugambi giye habona warizwe bikwiye, twaragize umwanya wo kuraba, twaragize umwanya wo kwitegereza, dusanga hari ibindi bihugu biteye imbere cyane ku bwa diaspora yabo, ku bw'aba bene gihugu babo baba babaye hanze. Aha twotanga karero nk'izi za Senegal, twotanga karero nk'izi za Ghana. Ni bihugu no muri no muco bita BJ y'igihugu uza gusanga harimo pourcentage nini ya cyakuba diaspora babo. Nico rero kintu tuvuga ati turashaka ko no ngaha mu Burundi abarundi baba mu makungu, aba diaspora ku by'ukuri tworondera umuhora umwe twese dukoresha, tworondera umuhora umwe, ikiraro kimwe twese ducamwo kugira ryaterambere nyakuri rishike ku gihugu cyacu, rishike ku banyagihugu bose. Mu gisata cy'uburimyi, gushyira imbere ibitegwa vyimbuka mu karere barimwo ni kimwe mu vyatumye koperative Sangwe yo ku mutumba Kanyunya muri komine ya Mukike
ibi ya mbere bishyikirizwa n'abanywanyi b'iyo koperative banavuga ko biteguriye gusubiza miliyoni 10 leta yabaguranye ariko barasaba kuronswa amahangare yo kubika umwimbu. Arthur Kavabushi yarashyitse umukike. Amakoperative sangwe ari muri komine Mukike ni 11 asanzwe ari ku mitumba 11 igize iyo komine. Muri ayo iyo yabaye ya mbere iri ku mutumba wa Kanyunya. Abayigize bavuga ko byavuye ku nyigisho baronkejwe hamwe no kudashira imbere ubwoko. Harabaye komite nziza akaja kugorana baca bakabona hakiri kare. Baraduhaye inyigisho zo gutunganya imigambi tuvuye nko muri koperative tugashobora kubona inyenda twakoze muri koperative. Kabijya kambere umutumba koperative yavuye bibavuga amoko yose. Uno mutumba uri ku bwoko bavuga ati abatwa abatutsi abahutu. Ivyo rero bose barimo muri koperative. Twabanje kubona ko turi bamwe. Yaba umutwa canke umututsi aje tukabona ko turi bamwe. Nayo ngo mu byo bashize imbere harimo uburimyi bw'ingano bisanzwe vyimbuka muri ako karere. Kuva leta ikuvuga umuzo w'amakoperative sangwe twaciye dushira imbere uburimyi bw'ibiraya n'ingano. Ikintu novuga cimbuka cyane gose kuri uno mutumba wacu twatanguje ihegitari 2 turima mwo ibiraya. Kugeza ubu rero tukaba tugeze ihegitari zishika 9. Kugeza uwo munsi tukaba tumaze gutera ihegitari 3.5 z'ibiraya n'izindi 2 ziriko zirategurwa. Ku ruhande yaho turafise izindi 2 dutegekanya kuzotera muri sezo ya kabiri. Amatoni arengane y'ingano hamwe n'amatoni 143 y'ibiraya ni bimwe mu byo bamaze kwimbura. Tumaze kwimbura nk'amatoni kuva mu myaka 2 tumaze iriko aba 2 tumaze kwimbura amatoni nk'J143 y'ibiraya. Gushaka rero n'izingano tutanguye twimbuye zirazo zikiboneka ngaha. Abo bagize iyo koperative bakaba kandi biteguye gusubiza ingurane leta bahaye. Edmond Barikure n'umunyamabanga ntayigayezwa wa Mustanteri avuga ko mu byo bakoze harimwo guhimiriza kwayo mafaranga ari ntizo. Intwaro wijanye n'aya makoperative ubwa mbere kwari guhimiriza abene gihugu kubumvisha ko hajya amahera ari ntizo. Twaberetse nk'ibintu bojamo kugira ngo bunguke. Twarabafashije cyane mu kubereka imigambi botunganya kugira ngo babone inyungu babone ico basigarana nayo bazosubiza. Iyo koperative sangwe ya Kanyunya yo muri komine Mukike intara ya Bujumbura yabaye ya mbere ku rwego rw'igihugu ikaba yakurikiwe na koperative yo muri komine Bugendana intara ya Gitega. Mu makungu muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo abanyagihugu bateshejwe izabo bivuye ku birunga vya Nyiragongo ngo babayeho mu buzima bubi nkuko tubikesha bagenzi bacu b'ikinyamakuru France 24. Abanyagihugu bagasaba gufashwa. Nicole Ninazwe. Inyuma y'amezi 6 ikirunga Nyiragongo giteye kuri uwo musozi uri Goma muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kigahitana abantu 32 abandi bagati zabo haracibonekeza ahuzu ibibuye birahaturikiye ico kirunga. Abagarutse kuhaba ubu bakaba babayeho ubuzima bubi nkuko babisigura. Inyuma yaho duhungutse naciye niyubakira kano gahema mbayemwo. Nitugira ico gufungura turarusha n'ubuzima. Inzara iri mu kutwica. Leta irakwiye kutugarukira mu kuturonsa ivyo dufungura. Hari igihendo nk'umugira neza andose ico nkora nkacu dufaranga doke. Naho biruko turasavye leta idufashe itorera umuti no ngorane. Mu gihe leta ya Kongo yari heruka gutegura ibibanza vyagutse birenga 1000 byo kwakiriramwo mu misi mike abahungutse 67 muri byo bikaba biheruka guhitanwa n'imiyaga nkuko mu ntwaro babivuga. Bamwe mu banyagihugu bo bakemeza ko ahubwo abari mu ntwaro baguma banyuruza amafaranga yagenewe gufasha bateshejwe izabo. Ino kuri iyo nkuru duciye turangiriza ko amakuru twari twabateguriye. Ibiganiro vya televiziyo Isanganiro birabandanya.